Kaze mu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya w'imigisha. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome rino jambo ryanditse mu Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo, igice cya 14 ku murongo wa 12 na 13 na 14. Kuvayo igice cya 14 dusome ku murongo ku igice cya 14 ku murongo wa 12, umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Ikisi cyo twakubwira tukiri muri Egiputa, tuti tureke dukorere abanyegiputa. Kuko iciza kwari uko dukorera abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati ntaco mutinya, muyihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Ndasubiyemo kandi, uhoraho niwe agira abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Tumaze iminsi turiko turiga ku ijambo ry'iminyororo iboha abantu b'Imana. Kandi iyo minyororo suko iboha abantu batazi Imana canke bategeze kumva Imana, nuko baba bazi Imana mugabo bakaba binjiye novuga mu gusamara. Nukuvuga kandi ko bakaba baboshwe na Satani, ko Satani buriya agwana urugamba ijoro n'umurango. Mwijoro ntasinzira no ku murango ntasinzira. Kandi kimenyamenya Satani ni umwe mu isi yose. Hari ibihugu muri no mwanya ari mu ijoro, abandi ni ku murango. Kandi arabateza ivyago hirya akabateza ivyago hino. Nuvuga ko ntaronka umwanya wo kuryama, we ntagira mu ijoro ntagira ku murango, imyanya yose bariko aragwana urugamba. Kandi usamaye arakuboha akagushira inyuma yiwe, nawe ukamukurikira utabizi. Iminyororo 6 rero twize uno munsi twiga umunyororo ugira 4, umunyororo uvuga kwidodomba. Kwidodomba rero ni jambo kumbure umuntu yovuga kumenga rirasanzwe, ariko urisuzumye neza ukijinjira indani usanga ari jambo ridasanzwe. Aba Bisirayeli Imana yari yabigiriye neza, ibakura muri Egiputa mu bitangaza bidasanzwe, aho Abisirayeli bari mu buja, bari bagowe, bari bamerewe nabi. Imana ibakuza y'ukuboko k'ubushobozi, basiga abanyegiputa bariko barahamba imfura zabo uko zari zapfuye, maze bavayo bataha baja iwabo mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabasezeraniye ko bakijamo. Mugabo uko bavuyemo siko bashitseyo. Abavuye muri Egiputa, abashitse muri Kanani aho Imana yabasezeraniye babaye abantu babiri, Yosuwa na Kalebo. Abantu babiri bonyene nibo bashitse, mugabo bari bavuye muri Egiputa ari ibihumbi byinshi cyane. Ariko hari ikintu cyatumye bava muri Egiputa, kandi hari cyatumye badashika aho bari ko baraja. Urazo igikogwa gitanguye ni vyiza ko kiba giheza. Kandi Imana ni Imana itemera esheke, niyemera kunanigwa. Ico yatanguye ni ngombwa igishitse. Ariko muri uwo mwanya ntivyakunze gushitsa cya kindi yatanguye. Umugambi wayo ntiwabaye ugishikaho wategezwa gushika, bivanye n'abanyamugambi bategezwa kugiriramo umugambi, canke abategezwa gufashwa n'uwo mugambi batashowe kuba maso. Hari ikintu kibabaza Imana mu bindi bintu vyinshi cyane byo babibabaza, kimwe muri ivyo gikomeye cyane no kuyidodombera. Amasezerano yawe arashobora kudashika bivanye nuko uyidodombera. Abisirayeli ntibigeze biyumvira namba na gatonya ko kwidodombera Imana ari ikintu kibi cyane bo babakoze. Igihe Imana yabakura muri Egiputa bashitse mu kiyaga gitukura, ku kiyaga gitukura babona umenga biranse, babona imbere ntibikunda, inyuma ingabo zo kwa Farao zari zije ziruka zije kubagarura. Iburyo hari imisozi, ibumoso hari imisozi, nibabona bati duce hehe, hose babona hugaye. Kandi bikaba nkako ari nawe we kumurebe urabishika ugasanga uri mu kibazo gikomeye cyane, utabona ibumoso, utabona iburyo, utabona imbere, utabona inyuma, utabona ati hanza guserukira he. Ariko harageze igihe barabona ko basogerejwe, niyo batangiye kubwira Mose aya majambo ati mbe Mose, wari twakubwiye twotuma tugwa muri Egiputa tukora turabaja hako toja gupfira mu bugaragwa.
abantu benshi rero kugeza n'uno munsi baguma biyumvira ati botuma baguma mu bujabo kwa satani hako bohura n'ivyago mu bikorwa vy'Imana. Buriya mu bikorwa vy'Imana ntabwo vyoroshe, usanga ibibazo vyinshi cyane ariko navyo nibigusunikira ku Mana. Buriya nuze wanke cyane ayo mageragezwa nivyo birababaje, mugabo ivyo bibabaje nyene biriko bidusunikira kuhoraho. Ora bagomba gukora ikintu gishasha, ariko kandi akarindira rabi ingene uza kuvyifatamo muri uwo mwanya mbega uza kuvyifatamo gute, nico abarindiriye muri uwo mwanya. Abisirayeli ntibigeze biyumvira cyane kuvy'Imana imaze kubakorera, ntibigeze biyumvira cyane ku bitangaza yakoze, ntibigeze biyumvira cyane kuri vya bihano bishika 10 Uhoraho yateje abanyegiputa ku bwabo. Ntibigeze biyumvira ibitangaza Imana yakoresheje Mose, ntibigeze biyumvira n'ikintu na gito ngo biyumvire ko Uhoraho ashobora kubakura aho hantu, kuko nibwo bwari ubwa mbere babona ingorane nk'iyo. Bari bamaze kubona izindi ngorane ntono cyangwa ibitangaza Mose yakoresheje, mbwo ntibari bwigere babona ikibazo gikomeye nk'ico. Niwigeze ubona, warigeze kubona ko mbure magomba kurara inzara uwo munsi Imana yakora ibitangaza araronka ibifungurwa? Warigeze kubona umunsi kumbure amatara yacitse kandi wari ufise examen jo, mugabo uwo munsi amatara Imana iragira neza araza? Mugabo ntibari bwahure n'ikibazo cyuko umuvyeyi wawe apfuye. Niwigeze ubona ikibazo c'ingene utavyara? Ico ni kindi kibazo kinini cyane. Niwigeze uhura n'ikibazo c'ingene muganga yakubwiye ati bahava baguca ukuguru? Niwigeze uhura n'ikibazo c'ingene muganga yakubwiye ati ingwara yananiranye? Niwigeze uhura n'ico kibazo? Sasa umaze kukibona ucubona umenga karabaye birashize, ukaca bimvira ati ni igiki cyatumye basinje nkizwa? Iyo ntaba nkijijwe nk'ubumba ngiye ku mupfumu umupfumu nawe hari igihe uja ku mupfumu ugasanga nawe yagiye ku mupfumu. Ibibazo biraza cyangwa urahura n'ibibazo hari igihe ibibazo ubisanga aho biri, ingorane ukayisanga hiri yo yiyicariye. Abisirayeli bafashe urugendo rugana ku kiyaga gitukura. Ingorane bayisanze ahiri, ikiyaga gitukura bagisanze aho kiri. Kica kibi kibazo, biyumvira ati mbega ntituri busubira inyuma, abanyegiputa bari inyuma yacu kandi baje biruka gose n'imikogote. Ntibari bwirukire ibumoso cyangwa iburyo, hose byari byanse, ntibyakunda. Bari hagati na hagati, kumbure nawe niho wari uri. Wari hagati na hagati, nubona imbere nubona inyuma. Wa wundi yagufasha yapfuye, wa wundi yarakureze yakwirukanye, wa wundi yarakugirira neza vyahindutse, wa mwana wareze uzi nguri kurirerera umwana azobamo ikintu ciza niwe yagufungishije. Wa wundi wagiriye neza niwe yagushize mu rukinja, mu rubanza rukomeye cyane. Uri wiyumvira cyane. Ariko rero ngira ndakubwire kuri umunyororo wagufashe ntiwabimenya. Mu mwanya wo gufata umwanya ngo usenge, winjiye mu byo kwidodomba, kandi uridodomba cyane. Mbere uridodombera n'abakozi b'Imana, mbere harageraho widodombera n'Imana. Ndagusaba uno munsi wihane, watura imbere y'Imana, kuko wavuze amajambo atari meza imbere y'Imana. Abisirayeli baratakamba, bararira, baridodomba. Iyo batakamba gusa bakagarukiriza ngaho, iyo baririra Imana bikagarukira ngaho, mugabo hagera ikindi gihe baridodomba. Bidodombera Mose, bidodombera n'Imana. Imana imyidodombo yabo ishika hejuru. Ubwa mbere Mose akiza kubakura mu buja, Imana yabwiye Mose ati ndumvise ugutaka kw'abana banje. Ubwa mbere baratakambye, batakambira Imana.
mugabo ubugira kabiri ntibatakamba ahubwo baridodomba. Uhoraho yumva ukwidodomba kw'abana biwe. Imana ibwira Mose ati Mose, ngira ndabaherengeteze bose maze nawe nzogukuremo ihanga rikomeye. Mose yari umwungere mwiza, yari umulideri ameze neza cyane. Harageze igihe Imana imubwiye ayo majambo avuga ati Mana oya, wotuma wica jewe hako kwica bajya. Ati mbega mwami, nubona ko abantu bazovuga ko vyakunaniye kubashikana Kanani? Mose rero mugabo we yumva umenga hanuye Imana. Mugabo Imana nayo yari izi kigomba gushikako, kuko niyihanganira namba na gatonya imyidodombo. Uwo n'umunyororo ugiraga kane wakuboshe, kandi navyo wigeze wiyumvira, kandi navyo wigeze ubona ko umenga wakoze icyaha. Wiyubaye gusambana, wiyubaye kwica, wiyubaye n'ibindi. Mugabo kwidodomba urakomeza uridodomba kugeza aho widodombera abakozi b'Imana, kugeza aho widodombera n'Imana. Garukiriza ngaho nuhavuhura n'ivyago. Uhoraho byaranse koko, biranga aravuga ati ntibikunda. Afata umugambi ntazi ingene yawutunganije ku buryo ba bantu bose bavuye muri Egiputa, ba bandi bose bariko baridodomba guhera ku myaka 200, ba bantu bari bakuze muri ico gihe bose, nta numwe yashitse atari babiri bonyene, Joshua na Caleb. Kubwo kwidodomba nukuvuga ko amasezerano yawe ushobora kutayashikako bivanye no kwidodomba. Atakindi cyaha wakoze, atari uko wivye, atari uko wasambanye, atari uko wanyoye inzoga, atari uko wagwanye, atari uko wirukanye umugore canke wirukanye umugabo. Ari uko widodomvye gusa, amasezerano yawe akabagaruka ngaho. Babandi bari bavuye muri Egiputa baryohewe cyane, bavuga ati tugiye mu gihugu Imana yadusezeraniye, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu tuzoba natwe tukirongore, tube abarongoye igihugu, tube abajeje igihugu, tube bene gihugu. Mugabo ntibashoboye kuhashika bivanye no kwidodomba. Ivyo Uhoraho yari yabakoreye mu bugaragwa byari vyinshi cyane, byari gutuma bashima Imana, byari gutuma bayitakambira mu gihe bagize ivyago, byari gutuma bayisenga mu gihe babonye ibibazo. Ariko mu gishingo cyo gutakamba, mu gishingo cyo kujojera amajojo yabo Uhoraho, binjiye mu kwidodombera Mose, bidodombera na Aroni, bidodombera n'Imana. Imana birayishikako, birayibabaza. Ivuga ati jewe rero ubu ngomba nkora ikintu. Nivyo we warugeze ahantu hakomeye cyane. Nivyo wibaze bari bakubwiye ko bitazokunda kukira. Nivyo kumbure uwo kwiharezo, ukwiya ko ufise sheria, ukwiya ko ufise icyo uvuga cyiza kandi cyumvikana, birumvikana. Mugabo yari yagutaye. Nivyo musaza we yarakwirukanye. Nivyo mushika we yarakwirukanye. Nivyo muramwawe yarakwirukanye. Nivyo kumbure agatongo bari bagatwaye. Kumbure naka byari bigenze gutya, urumva kumenga byari bikwiriye. Ariko nubwo byagenze gutyo, ni wari ukwiriye kwidodombera Imana. Ariko wari ukwiye kuyisenga cyangwa ukayitakambira, naye kagira iki koze mu gishingo cyo kuyidodombera. Wora ntabwo anezerezwa n'umuntu ayidodombera. Ikimenyetso nabo banyisirayeli bayidodombeye, Imana irabakuraho bose, isigaza abantu babiri bonyene. Ukwidodomba kwawe ntacyo kugufasha. Nta nubwo ushobora kukongereza ko ni metero n'imwe ku burebure, cyangwa ibiro 3 mu buvyibuhe, cyangwa akayobeki, sinzi inzobe ko bayipima niki, cyangwa ikongere ko ni minsi 2 yo kubaho.
ariko ukwidodomba kwawe kugukura mu Mana kukujana kure y'Imana, kukaja gukata amasezerano wari ufitaniye n'Imana. Uwo n'umugozi canke ni munyororo ukuboshe utabona ingene uzovako. Uno munsi mugabo turaza kugusengera ngo uwo munyororo kuveko, maze uhora gushikiriza amasezerano yiwe yagusezeraniye ni menshi cyane, ariko ntabwo yashitse. Nta uzi impamvu. Imwe mu mpamvu zishobora kuba zatumye amasezerano wadashika nuko wayidodombeye. None ukibagirana bya bindi yigeze kugukorera, nubwo uvyita ko byari bito. None ninde yari kushobora kubigukorera atari Uhoraho? Mbwira muri wa munyororo warimwo ninde yari kugukurayo? Mbwira muri bya bitaro ninde yari kugukurayo? Mbwira muri cya kibazo kindi ninde yari kugukurayo? Maze iminsi ndonke ntahe z'abantu banerefona nasengeye hano kuri radio, cyane muri no minsi Imana yakoze bidasanzwe. Benshi banerefona nabatahora bavyara bakaba baronsa abana, abandi bakaba bibungenze. Novuga nti hari amezi Imana itanga kuvyara, ayandi mezi Imana igakiza abagwaye. Nubu naronse ntaye nyinshi mu gatondo zabo Yesu yagiriye neza. Mugabo ejo urashobora n'ikibazo ugatangura kuyidodombera. Muri ryandwi niho nasengeye umuntu yahoraja ngo mu kuzimu, kwa kundi nivyo yahora jyane nazanyama bo bajya murazizi n'ibindi. Yesu yamugiriye neza, kwa Mungu niyo yashinze ntahe mu rusengero. Ingene Yesu yamukuye ahantu nibirebire cyane. Yesu akagukura ahantu nkaho, ariko ejo wahura n'ivyago ugatangura kuyidodombera. Yakugiriye neza, ntabwo wahora uja mu bagabo wewe kubera kaboregwe. Oro yagukuye hajya mugabo no munsi wahuye n'ivyago, wahuye n'ikibazo, wahuye n'ingorane, utanguye kuyidodombera. Urazi ko wa mwana wawe bitari gukunda ko aheza amashuri, ariko ni Yesu yabigize. Yakugiriye neza, umwana wawe araheza ishuri, ariko ejo uhuye n'ikibazo utanguye kuyidodombera. Niwibutse namba na gatonya bya bindi vyose yakugiriye. Za mpwemu uhumeka ku buntu. Ntuze widodombera Uhoraho, kuko ukuyidodombera niko winjira mu munyororo runaka. Uyu munyororo nawo ukaba uri kujana kure y'amasezerano yawe. Nagwaye akarero k'Abisirayeli, amasezerano yabo ntabwo bayashitseko bose. Abayashitseko ni bake cyane, abantu babiri bonyene, kubera ukwidodomba. Uhoraho ntabwo yabahoye ikindi cyaha, yabahoye kwidodomba konyene. Kuwa Mungu uva mu rusengero washika muhira ugatangura kwidodomba, ati Mana nukuri iyi Mana je sinzi no kubiheba no biheba. Undi munsi niho nabwiye umuntu twari ko turavugana, avuga ati Imana itangirira kuriya, hari cyo yari yasavye Imana kirateba gushika. Ati nafashe umugambi ni nce mfata Bibiliya ndayiturire imbere y'amaso y'abantu, mvuge ni nta Mana iriho. Wewe ubuzu wafsina afsina nande nafsine ni Imana. Mungu si binamu yako au mjomba au shangazi au sijui nani, haiko shokulu wako.
uhoraho ntabwo ari uwo gufyinisha. Ufyine nabo mungana, ureke kwidodombera uhoraho, kuko uko yidodombera wowe ubwawe uba uri kurava mu masezerano uhoraho yagombye kugushiramwo, cyangwa yayandi yari yagusezeranye ukabona biteba, kumbe waraboshwe ahantu, waraboshwe ukeneye kubohoka. Kandi uno munsi ngira ndagusengere orakubohore. Ikindi gihe waragize accident, abandi barapfa wowe urasigara. Wibukira cya gihe iyo sanganya wahatswe kugira insanganya, kandi iyo ugira ijya sanganya wari gupfa. Niwibukira cya gihe mu ishuri bagira baguteme. Niwibukira cya gihe na cya gihe. None uhoraho ntiyabikoze. None ni igiki gitumye mu mutima wawe, ni igiki gitumye mu vyiyumviro vyawe, ni igiki gitumye n'akarimi kawe ugatangura kwidodombera uhoraho. Waridodombye kandi si ivy'imbeshere, kandi abantu bamwe barabizi ko widodomba cyane. Murazi kwidodomba basi. Hari n'ikindi gihe batazi ko widodombera mu mutima. Hari igihe duhura n'abantu bambaye neza, agashati keza, agapantaro kagoroye, cyangwa akajipe keza, agakwemu keza kagoroye neza, mugasanga ariko agenda yidodomba muri bus cyangwa ku maguru. Ushize nawe n'umuntu yambaye neza, kandi yari yambaye impuzu zo muri banke runaka yo bayakoramo, yagenda yidodomba cyane gose aho umuntu ashaka kuvyumva, akubita amaboko aduza manura nk'uri ko aravugana n'umuntu. Umuntu akidodomba kugeza yidodombera mu ibarabara, ukwidodomba kwarakunyoshe, kwarinjiye kugeza no mu magufa, ku buryo n'uno munsi ntumva ingene uza kubivamo. Mugabo ndiko ndakubwira ko uhora afise umugambi wo gukura muri iyo minyororo yo kwidodomba, kugira ngo agushikirize amasezerano yawe. Nuzoshika ku masezerano yawe gute ukiboshe? Umunyororo akuboshe, umunyororo wo kwidodomba, kandi warakubayemo kenshi, kandi ntiwigeze uronka n'ugufasha, kandi ugiye kwidodombera imbere yiwe nawe agufasha kwidodomba. Mukaba abidodomba babiri canke batatu canke bane, sinzi abidodomvyi ndibaza niko babita. Mukaba abidodomvyi babiri batatu bane batanu, mukagira association y'abidodomvyi. Hasigaye ko mutora umushefu n'umusushefu n'umusekreteri n'umutrezorier n'umuconseiller muri association y'abidodomvyi. Mwari dodomvye muri umugwi wose, nimba ari korale, nimba ari bande, mukidodomba, mugabo mukibagira ko Imana yari yabasezeraniye ibintu. Enda rero mubivemo, uhora abagirire neza. Iyo association yanyu y'abidodomvyi, sinzi ko muyita ishiramo ry'abidodomvyi bo mu Burundi. Nzi ama association menshi bagira ngo international. Muve muri iryo shirahamwe ry'abidodomvyi, uhora abagirire neza, kuko afise umugambi mwiza kuri mwebwe, kandi ntawuzi impamvu uri kurumviriza no majambo. Hari abandi batavyumvise, hari abandi batavyumvirije, ariko wewe ugiriwe neza, Imana ikugiriye neza. Uno munsi uri kuravyumviriza, ni cyubahiro Imana yakugiriye, ni faveur uhora yakugiriye, nibakwe n'ubuntu bwiza waronse uhora yakugiriye, kugira ngo uri kurumviriza no majambo, maze ukwidodomba kukuvemo, maze uhora yinjizemo amashimwe muri wewe. None ko yari yagusezeranye ko uyu mwaka utazohera, none ko yari yagusezeranye cyagiye ko umwaka uheze utazohera utabonye kwa kundi, ukagumana ibibazo ati mbega none n'Imana yari yambwiye, mbega none widodomba, amasezerano yawe uri kurayaca, urayakata neza,
ugasigarana igipande kindi kikagenda mu vyidodomvyi. Mava ndagusengera ariko kuva uno munsi zino tari kuzandike uhagarike kwidodomba, maze urabe ingene uhora aza kukugirira neza. Ntuzubure kumbwira kugira ngo nshime uhoraho. Uhagaritse kwidodomba, amasezerano yawe arakomeza. Mugabo ubandanije kwidodomba, amasezerano yawe ahagararira hajya nyene, ntari ubandanye ko nibikunda. Ivyo nivyo Imana itarekura. Mugabo ni Imana y'inyembabazi. Wihanye ugaca bugufi ukihanura, nayo iragira neza, iguharire, ikugirire neza, maze uve muri rya shiramo ry'abidodomvyi uje mu bantu b'Imana nyezina, aho oragira agomba agirire neza. Ngira ndagusengere kugira ngo uhora akugirire neza kandi akube hafi. Kwa kwidodomba wagize kose uhora avyibagira, abishire kure, maze uhora akugirire neza. Nawe uje mu gitigiri cyabo uhora agiriye neza. Nawe uje mu gitigiri cy'abantu bidegemvya, ya minyororo ikuvuyeko. Tumaze kwiga iminyororo 3, yari umunyororo ugira 4. Kumbure wari ufise iminyororo 3 yonyene canke 2 canke 1, canke iyo minyororo yose 4 yari ikuboshe. Uhora agira kugirire neza, gukure muri iyo minyororo. Ni igihe cyo kubohoka. Ni igihe cyo kubohoka. Nta mpamvu nimwe yotuma wuguma uboshwe, uguma urumuja. Kandi Yesu yaje kugira ngo atubohore, atugire bazima, atugire abidegemvya. Nitube tukiboshwe kandi tube abidegemvya, abana b'umwami. Warabonye haraho wabonye umwana w'umwami abohwa? Wabibonye? Nimba uwo mwami yoba atakiri ku butegetsi, mbe uwo muntu yo muboha ninde? Ko dufise Imana tuzopfa tujya, ko dufise Imana tuzopfa turonka, ko dufise Imana tuzopfa tushika ku masezerano yacu, ko dufise Imana byose bizoshoboka. Ntugire ubwoba rero, uhora gufite umugambi mwiza. Tuba tumaze kwiga ku munyororo uvuga ubusuma, ingene ubusuma buboha abantu. Twavuze ku munyororo uvuga ku bubeshi, ingene ubeshi buboha abantu. Turavuze ku munyororo witwa ubwoba, ingene ubwoba buboha abantu. Uno munsi naho kwidodomba niko kubosha abantu. Kandi ukwidodomba kurinjira mu nzu, naho yoba ari inzu y'umutunzi ifise isima nziza cyangwa amakaro, irinjira mu cyumba ku gitanda ugasanga uraryamye, mugabo kuridodomba mu muduga urimwo ukidodomba mu kazu k'ivyatsi ukidodomberayo. Reka nkusengere uhora kugirire neza, agukura aho hantu, aho ni mu kinogo, aho uraboshe kandi uboshe n'umunyororo ukomeye cyane, kugira ngo bikuve ko si cyoroshe. Nuko wosengerwa kandi uhora akakugirira neza. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, ugira neza bukira bugaca, uragororotse kandi urahambaye. Ugirira neza bose, abazungu, abirabure, abahindi, abadimudimu, abarabu, uwari bo bose umugirira neza. Ugirira neza barebare, bagufi, abavyibushe, bato bato. Yesu, ndazi kudukunda. Ndakweretse umwene data yaraboshwe, yaboshwe no kwidodomba. Kenshi yarakwidodombeye bivanye n'ibibazo yaciyemo, kandi yumva umenga nta ngorane, yumva umenga na majambo asanzwe, ariko yarakwidodombeye papa. Ariko kandi uno munsi araciye bugufi, aragusavye imbabazi kugira ngo umuharire, maze uno munsi kuva uno munsi ivyo bihinduke. Uko yarazwi nk'uwidodomba bihinduke, abo ushima utazira izina ryawe, uhimbaza izina ryawe. Mugirire neza papa. Era amasezerano yiwe yaratevye gushika, cyagiye yari azi ko bizoshoboka, ntabwo byashobotse. Kenshi yarisuzumya araraba ivyari byo, kenshi yarakwise n'umubeshi, kenshi yaravuze ko azosubira inyuma, kenshi yaravuze ko azokuvako. Ariko Yesu, wewe waragize neza,
wabandanije umuba hafi, nubwo kumura amasezerano yiwe atashitse nk'uko byategerezwa kuba. Kenshi yasanze kumbe yarihenze, yaridodomvye. Papa muharire, afashe umugambi kutazosubira kwidodomba, kandi subira umuha inkomezi kandi izindi nshasha, asubire kandi azikoreshe, ntasubire kandi mu kwidodomba, maze ashike ku masezerano yawe nk'uko wamusezeraniye. Reka umugirire neza, reka umugirire neza papa. Reka bose bamenye ko yakunzwe nawe, reka bose bamenye ko wamugiriye neza, reka bose bamenye ko uri Imana ishoboye kandi uri Imana ihambaye. Ni mu izina rya wegera Yesu Kristo wari mucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Ugomvye ko tuvugana, ukeneye ko tugusengera kugira ngo ubohoke umunyororo umwe cyangwa iminyororo ibiri cyangwa itatu cyangwa yose, cyangwa ukeneye ufise umutwaro ugomba ko tugufasha gusenga, cyangwa ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, urampamagara cyangwa unyandikire kuri 79 57 14 22 79 57 14 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 utanguje 75 57 14 29 75 57 14 29. Turaza kugufasha kandi turizera ko Uhoraho azakugirira neza.